niwangaburira ifi buri munsi nzogushimira, ariko nzogushimira cyane niwanyigisha uburyo nkwiye kuziroba. Nimba dukeneye ko igihugu cyacu gihinduka, ntabwo amahinduka azohera ku nyubako, ahubwo azotangirana na kapitale ime canke umutahe muri twebwe abajene. Kubaka amabarabara, ibiraro ndetse n'inyubako zikomeye, ariko hatariho abakobwa n'abahungu bafise icyerekezo cy'ubuzima, bafise ubumenyi ndetse bafise umuzirikanyi wo kumenya ibyo bajejwe, aho iterambere rikomeye cyane rirambye ntabwo bishoboka, kubera yuko iterambere rya nyaryo rihera mu bitekerezo. Ntushobora kumbarira ko ari umuntu yize, umuntu azi icyo ajejwe, afise indabo yo kuzoshitsa igihugu ciwe ku iterambere rirama, ushobora guha bije y'imiliyoni 100 canke umuriyaridi kugira ngo ashobore kuba yokora ibikorwa by'iterambere, ariko umubajije rezilita akaba adashobora kukwereka namba, kubera ko ntafise ico no kwitwa esprit patriotique canke arabyirengagiza canke natahura ico ari cyo mu by'ukuri. Iterambere ingiro uko ryongana kose ritangizwa n'iciyumviro kimwe, nayo inambuko yose wogera ko mu ntsinzi itangizwa n'indabo imwe. Nabyo bizogerwa ko mu gihe abajene twifitiye icyizere, kandi mu gihe abajene turiko turubahuka gukora ibyo abandi babona kari kwishira muri liste, ibyo abandi babona mu by'ukuri kari kwishira mu vyago. Ntabwo bizotangirana nuko tutifitiye icyizere, nuko tubona ko gutsinda cyangwa gutera imbere ari kurya igiturire, ari kudandaza amafrode, ari kwiba hariya, ari gufata ikintu icyo ari cyo cyose cy'undi muntu runaka kugira ngo ucigarurire uce uvuga ngo intsinzi byayigeze ko, ndetse ushobora kuba wovuga ko wokwereka abandi akarorero. Oya, uyu munsi indoto nyamwinshi ntabwo zipfa kubera yuko zabuze uburyo, ahubwo zipfa kubera yuko twiburiye icyizere. Icyizere nico shingiro ry'ibintu byose. Icyizere nico kigufasha kikagusunikirira gushika ku ntsinzi runaka, kubera ko buri munsi wama wizereye mu mbaraga ndetse wizereye no mu bumenyi na responsabilité uba ufise buri Uburundi buzokubakwa n'abahungu n'abakobwa bubahuka kurota ibintu binini, ndetse bakama buri munsi biga ibintu bishasha no gushira mu ngiro. Ntabwo buzokubakwa n'abantu bazi ko nibabashira muri pita runaka bacoca biba biri, bazoshigwa hariya n'aba onkle canke bande kubera ko bazinanye n'abariya canke bariya, wabuzi canke utazi. No, Afrika canke Uburundi buzotezwa imbere n'abantu bazi ico bajejwe, responsabilité, abantu bafise ivyiyumviro bizima, kubera yuko uko uruganda kose bongana mu by'ukuri rutangizwa n'icyumviro kimwe. Abantu bafise imbono iraba kure kandi ifise objectif, intumbero ishingiye mu kubaka mu by'ukuri atari gusambu. Mes frères et sœurs, kazoza kacu kazotangira umunsi tuzoba duhisemwo kwizerera mu mbaraga z'ibyo dukora no mu mbaraga z'ibyo tuzi. Rimwe na rimwe turibesha. Development durable isigura ngo ni gutanga inyisho z'ibibazo z'abantu bariho uyu munsi utononeye abantu bejo hazoza. Ingo umbarire ukungene uriko urategura kazoza k'abantu bejo hazoza, kandi uzi neza yuko uriko urona kubu kabuyu munsi. Ni gute boguha poste kugira ngo ushobore kuba woyizamuka, imfuruka zose z'igihugu zishobore kuba zozamuka zitere zija imbere, akaguha bije y'amahera runaka. Ayo mahera ntamenywe irengero, ukaca uvuga ngo turiko turubaka kumbu. Mu by'ukuri abajene two kwikangura tugahaguruka tukamenya ico tujejwe, tukamenya ko ubumenyi ari ishingiro ry'ibintu byose, kubera ko nimba udafise ubumenyi uzoshinga entreprise,
ntuzokora umwuga runaka, ntuzoshika kwa kiriya. Ubumenyi niryo. None rero raba buri munsi ko ibyo uri kuriga, ibyo uri kurihereza, ibyo uri kurakora bishobora kukugeza ku iterambere wifuza. Yuko uri umu entrepreneur kandi inzi neza yuko wirirwa wicaye umunsi ukakurengerako. Ndakwinginze gerageza, ndazi ko inyishu uzotora ejo izoba itandukanye niyo wigeze kubona wa munsi utari wazagerageze. Ndagushimiye, ndagukengurukiye. Unezerezwa n'ibiganiro bica kuri uru rubuga. Ntukekeranye no gukora partage, ntukekeranye no gukora commentaire, ntukekeranye ndetse no gukora suivre kuri uru rubuga kugira ngo dubane turi beshi. Comme toujours au micro, Élisée Venal. N'allez ni à gauche ni à droite, allons lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.